nitwa Niyonkuru Bienvenue. Kumazina nkaba ndi coach wa Gym Upendo ikabikorera mu Buterere bwa mbere barabara rya 17 nitakwa ari nimero 1 kubera ni ku ikaburimbo. Hakaba bafise amatazirano y'izina yitwa kuri Fangasi. Akaba ariho dukorera sport. Ego iryo tazirano rya Dabani Imana yadufashije turatembera mu mahanga gatoyi turahaba muri South Africa. Niho twakuye nayo matazirano kuko twarabaye igihe gito mu nyuma tugaruka muhira kugira kwifatanya n'abarundi bagenzi bacu. Ego ni vyiza cyane kuko sport n'umuryango wagutse kandi n'umuryango ukundana. Mu Kinama turafise club yitwa Gym Sembazi, aha naho tukaba dufise yitwa Gym Upendo. Rero uri coach akenshi ubukererwa n'abana ahantu henshi tukaba dukorera mu Kinama tugakorera no nga mu Buterere. Ako mu Buterere dufise science yaho zibiri, hakaba ari kuwa kabiri hakaba no kuwa kane tugaca dukora no kuwa Mungu. Rero ikintu cerekanye n'amasaha kuwa kabiri ni saa 12:10 z'umugoroba tugaheza saa 2 y'ijoro. Kuwa kane n'uyo mwanya nyene kuwa Mungu ni saa 12:50 z'agatondo. Ego tugaheza saa 2:10 y'agatondo. Ego urabona ikintu cyose mu buzima udafise amagara naho shika. Ico gituma manza kwanza guharanira kwanza amagara imbere yuko shika kuri biriya ngenda gukora. Sport ni giki? Sport n'amagara. Iyo ukora sport ugwanya ingwara nyinshi zitandukanye. Hari nk'ivumbuka ry'amaraso, hari nka diabete gisukari, hari nk'imitima. Ariko iyo ukora sport ifata ibice nka 80% byo kubigabanya byose. Simvuzi ugwaye kucukira ariko biragabanya ububabare nuko ugenda kuza wiruka kwa muganga ukora sport. Ntarakora sport mu myaka yahera kuko ndabimazemwe imyaka 9 by'ubukoci, ariko inyuma yaho narakora sport. Nama n'umuntu agwaragurika malaria zahana, ariko kuvaho ntangure sport malaria irashobora kumara imyaka 5 itaranja ku mubiri wanje. Sinigera mvuga ati ndiko ndaja kwa muganga nibiki niziya fatigue z'umu sportif. Iya jyame akaruhuka bikwiye bituma mererwa neza. Narateye iterambere mu by'ubuzima bw'iwanje. Yego uri kurandaba n'imyaka mfise ndayikubwiye wavuga ati ariko arambese. Ubu ndiko ndakwiza imyaka 42 ariko uri kurambona wava wibazana imyaka 30 cyangwa 40 kubera iki sport. Nico gituma mvuga umuntu wari we wese yokunda sport kubera izomuteza imbere ku mubiri wiwe azoshike kwihangiro afise amagara meza. Umuntu wese yitwa ko ari umuntu yaremwe n'Imana. Sport ifise ibice nk'isaha ibice 30 ku munsi yogira nk'iminota 30 ku munsi. Rero nabuze ije mwanya w'iminota 30 niho twashize ya macrebe de gym. Ashobora gufata isaha n'inusu ku munsi umwe mu ndwe bari misi 3 akaba kwijije amasaha 4 n'inusu. Uba dufashe ya minota 30 ku munsi tuba duviseho hafi amasaha 6. Akaronse yaje amasaha 4 n'inusu bituma umubiri wiwe ugira iterambere kandi akiyumva. Wambagiye n'ikindi yuko ni giki cyo tuma abantu bahurumbira sport. Guhurumbira sport ni giki? Ndibaza muraza kuronka nabo mubaza harabamaze kuronka inyungu jeho nayirose kera n'ubu nkibandanye. Ndibaza muraza kuronka kanya ko kubaza n'abakora sport ngandi ndibaza bo bishura kuri ico kibazo. Ariko sport ni inyungu y'umubiri w'umuntu. Bani Niyonkuru ku Rusumo nkabamba mu Buterere nkabangirira Gym Upendo mu Buterere bwa mbere kuri 17. Jewe sport ndayimaze nk'ikintu cy'amezi 9. Jewe ndamaze kubona kunguko kanini. Jewe naje mfise ibiro 89. Mugabo uko nagenda kora sport ubu ndi ku biro 62. Kandi sport yose koca akoresheje bifise kamaro mu mubiri. Nitube turanegirija sport. Mukuri jewe narakoze kandi ubu ndafise icizere kandi ubumeze neza. Jewe no wabwira abadamu nibaze dukore sport umubiri wacu mererwe neza. Twebwe abadamu turafise ukuntu tuvyara ukatusanga umubiri ukaca wononekara. Mugabo ugiye gukora sport umubiri uca usubirana nkuko wari umeze. Nukuri je ndashima kandi imeze neza. Abashaka kuza gukora sport nibaze gukora sport bazobona akamaro ka sport. Jewe nitwa Fatu Lydia nkaba nkora sport mu Buterere bwa mbere ku 16 ku 17 nkakora sport muri Gym Upendo
nkaba maze imyaka 8 nkora siporo. Nukuri kuva aho natangure gukora siporo ndabikesha umukoca wacu yitwa Daban. Muri iyo myaka 8 maze gukora siporo nukuri sinidoga. Nararonse paracetamol kinine kuko ingene nari imeze nubu hariyo difera kuko ndi souple. Bwa mbere na mbere vyarangoye kuko nararengana uwambona wese yamamagara ngo ndi kibongi, ariko kuva aho natangure siporo hari ibintu vyapungutse mu mubiri wanje. Ukoze siporo ngaha muri siporo wacu hari akamaro, baraduha paracetamol, umukoca wacu aradukoresha estetike hamwe wenyene wiyumva kweri ibiro bipungutse. Nkajeho nari mfise ibiro 100, nk'ubu unyengeze ku biro 72. Izina ryanje nitwa Tungimana Onesphore. Cewe ubuzima bwanje ngene bumeze kugira kwisa n'umwanya mba bumeze neza. Mu mubiri nta kibazo na kimwe mfise. Nangiye siporo nabonye akarusho. Nyitangira siporo naje ngaha nari mfise ibiro bikeya kandi nari muto kumvo y'ingwara nagendagira si ibintu bavuga ngo bampaye amashano. Mugabo kuva ntangire siporo ndamaze nk'umwaka umwe n'amezi ngira makeya ndamaze kubona akarusho izo ngwara ntaze nkifise mu mubiri meze neza. Gym tonique nk'uko twanayishitsemwo nasanze umukoca waho atanga impanuro nziza kandi akoresha neza. Jewe muri umutima wanje nafashe yuko siporo ari ikintu noshiramo ingufu cyane, nohamagarira n'abandi gukunda siporo kubera harimo akarusho kenshi. Jewe ikintu nohanurira abapapa gukora siporo nuko jewe ku ruhande rwanje kuva ntangiriye siporo nabonye akarusho kenshi, haba no mu rugo kubera je ndubatse. Umudamu yarashimye ndavye kungene meze, aravuga ati ndandanya ku murimo wa siporo ndabona ko ari sawa. Nawe sinashoboye kumujana kubera umufasha wanje ari ruguru, nawe urazi siporo zabo nizazi nizo kwirirwa kwisuka kurima kugira ante niyo bishitse nawe nyene afata kamarisha agatembera nyene bisanzwe agenda n'amaguru. Mu dini ryacu rya Islamu ikintu cyo kwinonera iminsi ntibagisize inyuma kiza mu bwa mbere, kuko umuyisilamu adakomeye ntibamuharura nk'umuyisilamu, kuko ari ikintu gishobora kuza kigatuma kimwigiza inyuma, ariko iyo ariko arakora siporo atuma amagara yiwe amera neza. Ku cyerekeranye cy'abadamu n'abapapa ndibaza mwabonye umurongo utukura twaragerageje kubashyira ku ruhande n'abapapa tubashyira ku ruhande, gusa ku nyambaro turagerageza kubabwira bambare bikwiza, ariko rero siporo yacu ntivangura aturi umuyisilamu uri umugatolika, ni siporo y'abantu bose bitwa ko ari abarundi bose. Mukuri nka jewe koca vyaramimbaye n'ubu bikimimbara, urabona nk'umuntu yagenda muri zirya toilette zo kwicara atayifise vyaramugora, ariko ubu arashobora gusutama akongera akahaguruka atangorane zigize. Nka jewe koca vyarangiwe cyane, bituma no mu muryango wiwe bantumako bakambwira mbe umuntu wacu vyagenze gute kugira mere guta. Nababwiye ni kwa kwitanga ko gukunda siporo bigatuma aronka ya magara meza mumubona ino munsi. Ego umwidondoro wanje nitwa Jumatano. Izina ry'ubuhizi ryo muri Gym Upendo nitwa Wezombi. Ego kurico umbajije uti iyo mvuye muhira bambaza gute? Barazi yuko ari paracetamol y'umunsi. Tuvuge mu ndwi ndayikora gatatu, ico ni gikogwa bazi yuko nkora ku munsi muri semaine. Urumva rero ntagize ntasiba n'umusi numwe, nca numva yuko merewe nabi kabisa, nca numva njonjogoye ukamenga ari cyo mbuze mu hafi kwezi kose, kuko barazi yuko ari njya ya misi yose twama twafunguye. Muri siporo kuzina ry'Imana mwijuru wari we wese no hamagara tureke n'abatama je ndabahamagarira yuko bokora siporo, kuko siporo yirukana ubusaza. Urumva je sinari meze uku no nari mfise indingano uku unye nari kibonge, mugabo ubu unye narakora siporo nkacanywa ibido ry'amazi, mugabo unye sigaye nkora siporo kamenga umenga nakayi vrem ibaze dukana ubusaza
turukana ingwara kuko iyo ukoze siporo ntugwaragurika uwo muri strong umubu ukomeye ufise inguvu ufise amagara meza eka muri vyose na hose tugire siporo n'amagara meza icyo nicyo kivugo cyacu aho dukorera siporo mu Buterere bwa mbere ibarabara rya 17 inimero 1 amatazirano y'inzu bahita kuri Fangasi. Inimero ya telefone ya jewe kocha ni 79 amajana 999 ubusa 91 68 amajana 336 amajana 699. Siporo ya Gym Upendo nkuko twavyoroheje, umuntu cyambere tumusaba umwanya wiwe, icya kabiri batanga amahera 1500 cyo kugira hategurwa isuku yuko n'abakocha baronka amahera y'agasabuni. Sukuvuga ati ni ibintu birebire na mahera cyari ciriritse kugiye tugezemo cyo ngahi wacu mu Burundi. Amahera umuntu wese yaje muri siporo aza yibangikanije 1500.